nubwo bwose nyine bariya iyo bashyushye cyane bishe Kizito muzaze mumuhorere kuvuga gusa muvuga ubusa niko barezwe niyo mashereka bose ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka bamaze imyaka 100 ari imbwa genda bivuga simbitinya murabyumva iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubirya agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resulta niziriye jewe ndabivuga rwose nemye sindi minwe ikindi guhangana mpora mbivuga buri munsi bazaze turahari twarabyaye dufite abana abasore beza b'ibigango bazongere genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho mu nyumva mubiza mu bijyane muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara murabyumva neza mwangegera mwe muri aho ngaho muriho mwumverega ndababona ndabazi nimugende mubwire bene wanyu muzajye mumukira hanze nk'imbwa ziziritse ubu mu Rwanda hongeye kuba ibyago biragatsindwa ntibikabe ariko biramutse bibaye abatutsi tugahunga twahongera he wajya muri Kenya ntiwumve bihari wajya muri Uganda wajya muri Tanzania abo duturanye mbwiraho abahunga bari bo bose bahungira he kandi ibyo bihugu nkubwiye nibyo twahungiyemo abantu ntibafite ubwenge bwo gutekereza Burundi bwaratwakiriye ubu wajya mu Burundi Kongo yaratwakiriye wajya muri Kongo Kenya yaratwakiriye nturebe uko bimeze Uganda nturebe uko bimeze hanyuma rero yabanza umbwire aho mwahungira Imana ntabwo gukorera icyo ugomba kwikorera ubwawe Cende umututsi kandi yemera kandi akunda igihugu kuva mu 2017 aho batangura amatohoza y'ibinogo rusange byaratawemwo mu bahutu b'inzirakarengane bishwe ikipfunga mu 1972 naragiriwe ubuntu mba muri abo bantu bajejwe kumviriza abantu no kurondera ibinogo rusange je nashaka ko ukuri ku byabaye ko habona hagomba ko hariho bamwe bavuga bati nta byabaye abandi bakavuga ati byarabaye rero imbere y'uko kugira ngo ukuri kumenyekane byari bikwiye ko abanza kugaragara ko ubwo bwicanyi bwabaye bikaba kumugaragara abantu bakabibona bigakuraho impari n'amahane 72 je sinari bwanabeho ariko kubwo abakurambere ababibonye ndetse twarashoboye no kubona kumviriza n'abashobora kubikora bakavuga bati twebwe twatumwa n'igihugu harawe nico bita ihonyabwoko ariko imanga ntimarira imana abeshi bapfuye n'abahutu ariko kandi n'abatutsi barapfuyemwo bake kuko harimo abatutsi bagerageza kunyegeza abandi wazaba ariho nk'umuntu wasanga apfuye azize yuko yanyegeje abahutu akabwirwa ijambo ko wigura imbwa mu kajana ibara ryaraguye ariko kandi byongeye abatutsi bose bishe umututsi yabikoze abibazwe ku gatwe kiwe n'umuryango wiwe n'ikimenyamenya nuko hariho abatutsi bagerageje gufasha umugwi severe kugira ngo ukuri kuje ahabona iterabwoba ntiribura ariko twararonka ama message bavuga bati mbewe wa mututsi we ivyo bintu giye kwerekana nibiki aho abatutsi bene wanyu ari bo bishe abantu akaba ari ugiye kuvyerekana navuze nti jewe mu byo tumaze gutohoza havugwa ko abantu benshi batawe mu nzuzi Jiji Murembwe na Siguvyaye abandi bagasangukira mu mashamba kandi Bururi twaragize ibakwe ridasanzwe turaronka abasoda bari ku kazi k'igihugu bakatubwira bati jewe narakoze kandi nari ku kazi k'igihugu twaravuganye na ba mustaneri ba kera bakatubwira bati jewe ibyo nakoze byose nabikoze nkurikije amategeko y'igihugu abapfakazi batubwira byinshi imfuvyi zitubwira byinshi abacamanza ba kera bubahutse kubwira severe ibyo bazi n'abandi banyagihugu n'abacitse ku icumu
bamwe mu baganiriye n'umugwi bari bafise amabanga mu ntwaro no mu gisirikare mu 72 babwiye umugwi severe ko ibyo bakoze byose babitumwe na leta. Abanyagihugu barakoreshejwe cyane mu kwica abandi badasangiye ubwoko, rimwe na rimwe bakabajaniranya n'abo basangiye ubwoko baba bagerageje gukingira abandi. Ibyabona byinshi byarabwiye umugwi severe ibyerekeye indege zirimo abategetsi ba gisirikare zaje kurasa abenegihugu ku mitumba. Izo nkuru twazironse ngaha kugira tuzironka muri komine ya Vyanda. Abantu bishwe abamenja barasahuwe cyane inka, amatongo, ibitungwa bito bito, amazu n'imangazini. Ku mutumba wa Mahonda muri komine Bururi hari umututsi yanyegeje abahutu abakuye mu minwe y'abagiye kubagandagura, aca batunga iwe gushika ugwimo ruhere. Aha ku Muzenga turi baratubwiye umututsi yishwe ariko agerageza gukigira umuhutu mugenzi we. Umupolisi Makakaza yabaha ku Muzenga, iyo yaraje mu gatondo sanga imbere y'inzu nawe yavuye ku giteramo mwene umuvyure renze irembo, yasanze haruguru y'irembo hari umugabo afise icumu, hepfo hari uwundi afise icumu, aca baramutwara kumwica. Babazize ubwoko, yishwe abahutu gusa. Hapfuye umututsi umwe wo ku Ndava avugiye abahutu, ariko ahandi nta wundi muntu yapfuye. Babishe bagaca baza kutubarira muhira, ugenda kurima, genda kurima, waho muriko murakora iki? Numubabajwe n'iki? Wowe urarubuza umuntu ugaca uza kurima? Twasibiye kugira ijambo batwita abamenja. Itongo naryo aho naca ibiti barahatwaye, sigara mu kaderezere. Ahantu bari baradusohoje barahatwaye. Turabaho nabi, tugayitse, dufise agasuzuguro, ata muntu yiga ngo yiganze. Byagenze rero nsaba leta ko bansubiza agatongo gatahuka yampaye, bakankora ko n'iryo zina ry'agasuzuguro ry'umenja. Ntaco nazize na kimwe. None je nubaho gute? Byariho nyabwoko ko bica umuryango umwe w'abahutu gusa. Dusaba leta itugarukirako ikemezeho nyabwoko. Ndavye abishwe en grande partie novuga yuko au départ novuga ati d'abord ryariho nyabwenge, kuko bari abantu bose baciye ubwenge bishwe gusumba abandi, kuko bahuye n'umuntu ataciye mu ishuri ni gake biyumvira kumutwara, kuko amapere ya mbere liste bazana ku mitumba bari abantu bize gusa, bari baraselection, kuko ayo maliste yari yakozwe imbere y'igihe, imbere yuko baza kubafata ngo babatware. Ko bari batwegereye n'amatoza twagiye turagira, abahutu nibo bishwe cyane ngaha muri kano karere nk'ahandi. Umututsi ashobora kuba yari yishwe yoba yazize ko yanyegeje abahutu, kujya umukuru w'umugwi severe urwego rw'igihugu yabivuze. Hariho laboratoire, ikintu bita laboratoire, utayigiyemo niho bimenye. Icyo tuzi gusa n'abaje kubatora, kuko waje kumutora yaba inyuma yacu ngaho yitwa Makakaza, niryo zina twakoze twumva, sinzaniye amazina. Icyo nzi gusa nuko yari yataye urugo rw'iwe Vyanda aza gucura umugore wo ngaha. Igikenewe rero je nibaza leta yoraba ingene iri gufashe kugira ngo ayo mazina yagiye ku bantu nkayo abavako, hanyuma hakaboneka itegeko ridukura kwico ceye. Izina ntirigoye gutora, ni indengakamere vrema, birarenze, kuko uravye ubuhanga buryamye hajya, amagufa aryamye hajya, abana bahagari bari poste ku mafoto, biragoye gusigura, ariko birarengeye cyane. Dufate nka 95% y'abantu baryamye nka bose ari abahutu, wowe uvuga ko atari ihonyabwoko gute? Hari abajijwe ni bazomenya ingene bita ivyo bintu. Iyo n'ihonyabwoko niba vyemeze n'ihonyabwoko, kuko n'akaroro nk'ayi wacu nta bantu, nta batutsi bapfuye, hapfuye abahutu gusa.
murakoze uko imyaka yahera niko abarundi batera bunguka ubumenyi bakaguma bakundana bakiga amashuri bakayarangiza ndetse bakaja kubandaniriza amashuri yabo mu bindi bihugu ata n'umwe asigaye inyuma bagasangira akabisi n'agahiye atawanja wangura. Uburundi bwikukiye mu mwaka w'1962 bwatotejwe n'ingoma y'Ububirigi. Uwarondeye intahe yo kwikukira ni Rudoviko Rwagasore yarishwe n'abari baramufashije urugamba rwo kwigenga barishwe kamwe kamwe. Aha twovuga nka Paul Mirerekano, Pierre Ngendandumwe n'abandi. Uburundi kuva bubaho kugeza mu mwaka w'1966 bwari bufise intwaro ya cami. Kuva ku igenekerezo rya 28 Munyonyo mwaka w'1966 intwaro ya cami yarahiritswe n'umusirikare w'umututsi nawe s'uwundi Kapitene Michel Micombero. Kuva kuri iyo tarike Uburundi bwatanguye guhindura ishusho bwahorana. Abarundi bari basanzwe bafise ubwoko ariko ntibicana babupfuye, kuko mu mashuri nk'uko nabikubwiye canke mu mirimo itandukanye bose baricarana bakaganira ntawajya uwundi urwara. Kuva ku ntwaro ya Michel Micombero n'akagwi kiwe k'abatutsi bahima bava Bururi, ibintu byaciye bitangura guhinduka. Abahutu n'abatutsi bahora basangira kabisi n'agahiye batanguye kurabana y'ingwe. Abahutu bari mu nzego zitandukanye batanguye kwicwa umwe. Abahutu n'abantu bakomeye bafise inguvu zo ku mubiri bakongera bakaba incabwenge. Bari abantu bakunda cyane iterambere kandi aho bari barangwamwo amahoro, urukundo n'umunezero. Aho ni mu gihe mu batutsi bamwe usanga ari abantu b'abanebwe bashaka kubaho batarushe, mbere rimwe na rimwe bakagubujyajya bakiba bakanyaga ibitari ibyabo. Urwango rwakomeje gukura mu bwa Nyaburunga. Umunsi urizina umututsi yitwa Temosi Mbananiye avuka mu ntara ya Bururi muri komine Matana, uyo niwe yatanguje umugambi wo kumara abahutu babanje kubagiriza kubobisha abatutsi mu ntara ya Makamba. Uwo mugambi yarawushize mu ngiro. Ari umushikiranganje w'imigenderanire yo gufashanya ku Burundi n'amakungu niho yatangura ubwo bwicanyi. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1972 niho ibaranyezina ryagwa. Ndizeye Karori umwami wa nyuma w'u Burundi yarishwe. Iryo joro nyene abatutsi b'abajerere bari barahawe inyigisho z'ukuntu bazotangura bafatanije n'abasirikare b'abatutsi babanje gufata abasirikare n'abapolisi b'abahutu barabica. Baciye birara mu bahutu ba civile igihugu cose, bafata zina muhutu wese yize akorera leta, umunyeshure, umudandaza, umurimyi wa kijambere, uwufise inzu nziza. Umuhutu wese yitwa ko ateye imbere yarishwe atacamira. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane gushika mu kwezi kw'indwi abahutu barenga 500 barishwe n'iyo ntwaro y'abatutsi b'abahima bari ku butegetsi. Ibyo bikaba byaranditswe n'ibinyamakuru bitandukanye, harimo n'abanditsi bigenga n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi. Twotanga akarorero nk'ikinyamakuru Le Soir cyo mu Bubirigi, Le Figaro cyo mu Bubirigi nyene, The New York Times n'ibindi. Aba akaba ari n'umwanditsi yitwa Serine Cosette yanditse ari ngaha mu Burundi yabonye byabaye. Ageze hanze iwabo muri Canada akaba yanditse avuga ati mu gitabo ciwe yahaye izina avuga ngo Comment secourir les Hutus du Burundi. Ni gute hotabagwa abahutu bo mu Burundi. Ico gihe ubuhiri, imbunda
n'imipanga bikaba byako biratema bitongora birarika zina muhutu wese aho yarari. Uko byagenda nuko baraza bagafata abahutu bose bari barize, abari mu mitumba, mu makaritiye no mu bisagara, abakozi ba leta, abanyeshure, abapatiri, ababikira, abadandaza, abarimyi batunze, ni ukuvuga umuhutu wese yari afite imibereho myiza yaricwa. Babegeraniriza ku migwa mikuru y'amakomine, leta y'abo batutsi igacirungika imodoka ikabapakira, ikabegeraniriza ku mugwa mukuru w'intara, leta yacizana ibimashine bikimba ibinogo bigatabwamwo abo bahutu bose baba begeranirijwe kuri iyo migwa mikuru y'intara. Hatabwayo abishwe, hari n'igihe bananirwa no kubica kubera ubwinshi bakabatayo bakanura. Abo baba bafashwe bose amatungo yabo leta y'abo batutsi yaciye afata ngo n'iby'abamenja, igaca ibihereza abatutsi. N'ubu hariho abatarabyakwa ngo bisubizwe imfubyi n'abapfakazi basigaye. Abari abakozi ba leta baciye basubirizwa n'abatutsi b'abanyarwanda bari barahungiye ngaha mu Burundi kuva mu mwaka w'1959. Leta y'u Burundi iherutse gushyiraho umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe. Uwo mugwi ukaba umaze gukora amatohoza mfata kibanza aho mu gihugu cyose hamaze guharurwa ibinogo birenga 4,000, kandi nk'uko uwo mugwi ubandanya bivuga ngo ibyo binogo bizorenga kuko abenegihugu baguma babegera babamenyesha n'ibindi binogo batari bazi byatawemwo abahutu benshi mu mwaka wa 1972 n'inyuma yaho. Ahamaze gutorwa ikinogo kinini ni ku ruzi Ruvubu ruca mu ntara zo hagati y'u Burundi. Aha severe ikaba imaze kuhazura ibisigarira birenga 7,000, kandi n'ubu ikaba itaraheza, ikaba ikibandanya kuhakorera. Ahandi ni mu ntara ya Gitega, komine Giheta, ku mutumba Mashitsi, hakaba hatawe mu binogo rusangi 4 abahutu 1971 bashoboye kuharugwa. Abandi nabo bakaba baracitse ubunwenwe bakayora ivu, akaba ari ryo babitse. Nayo mu gacimbiri Nyabunyovu karaho nyine imashitsi bakaba bahazuye ibisigarira by'abahutu barenga 900. Abo bose bajanwa n'imodoka za gisirikare bakuwe mu ibohero rikuru rya Gitega canke ku buzi bari basanzwe bakora. Ibyo byose nubwo byabaye, amakungu ntaco yigeze akora ngo atabare. Ishirahamwe ONU naryo nyene ntaco ryakoze ngo ritabare. Ubu ababikoze abatapfuye bose bahawe indaro n'ayo makungu. Ibihugu vya rutura byita ko biharanira kandi bikubahiriza agateka kazina muntu nivyo bihaye indaro abo bicanye. Biboneka ko ari bo bari babatumye kwica no gusasikira inganda z'abahutu mu Burundi. Ibyo bihugu byabahaye indaro bikaba ari ibi bikurikira: u Rwanda, Ububirigi, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi. Uri ku isonga muri ubwo bwicanyi akaba ari witwa Artemus Mbananiye, ubu akaba ari mu Rwanda. Hagakurikira uwitwa Zenoni Cayenzi, niwe yatwara igisirikare, ubu ari muri Canada. Nayo Pierre Buyoya yari umusirikare ico gihe yarazwi ku ipeti rya kapiteni, ubu yashimiwe na ONU ko yishe abahutu benshi, ayiserukira muri Mali na Sahel. Gabriel Mpuzagara yari umushikiranganje w'ubutungane, ubu ari mu Bufaransa. Nayo Rosa Hakizimana ubu ari muri Canada, n'abandi benshi. Nubwo biruko hari abamaze gupfa batakiriho, ariko nabo reka tubabibutse n'abatabazi babamenyereho. Uwa mbere ni Michel Micombero, uwa kabiri Albert Shibura, uwa gatatu yari Andre Yanda, uwa kane Toma Ndabemeye, uwa gatanu Karibu umugabo wa Roza, uwa gatandatu Jean Baptiste Bagaza,
uw'indwi rumeya, uw'umunani manuwangari jean baptiste, uw'icenda madirisha. Abo ni bakeyi nuko aribo baza ku isonga. Hari n'abandi bakiriho nubwo bashaje ariko baracariho nabo nabo. Nyawakira Antoine yari musitanteri wa komine Vugizo mu 72. Uyu akaba yahamagaje abahutu bose bo muri komine ngo bamwitabe ngo hari inama ngo n'ikimuga bagiterure. Bamaze kwashika siko byagenze, batanguye kubegeraniriza ku kibuga maze akuramo abakecuru n'abatama bashaje cyane abashira ku ruhande. Abandi bose bakiri bato, imisore n'abagabo, abo bose barishwe. Ategeka ko umwanya bariko baricwa, abatariko baricwa babakecuru nakubwira n'ababatama bakoma amashi. Ibaze gukomera amashi uriko arakugandagurira uwo wabyaye canke kugandagurira umugabo wawe. Uwa kabiri n'undi w'Ingoma Samuel, akaba yari guverineri wa Bururi, niwe yamaze abanyeshure biga Ikiremba, Matana, Rutovu n'ahandi. Sindurije Jerome yari komanda w'ikambi ya Gitega. Uyu akaba ari we yamaze abahutu abiciwe ku Ruvubu, Nyambeho, Mashitsi na Nyabunyovu, niwe yabica akabona kuja kubata mu binogo. Hari n'umugwi wari ujejwe gutegura ubwo bwicanyi witwa ko ari sentare. Uwo mugwi witwa ko ari sentare niwe waca imanza z'abahutu bose baja kwicwa bari mu nzego zikomeye za leta, wari ugizwe n'abatutsi 5 n'abakabarabo. Komanda Nimubona Alex niwe yatwara iyo sentare. Jean Baptiste Bagaza ico gihe yari kapiteni akaba ari umucamanza muri iyo sentare. Kazatsa Charles ico gihe yari suriyetena nawe nyene yari umucamanza. Bernard Kiyibigi yarajejwe ministere public, umushikiriza amanza wa Republika. Nayo Kawunda Gregoire yari umwanditsi w'iyo sentare, umwe bita greffier mu rurimi rw'igifaransa. Abo nibo bari bajejwe gutanga amategeko kubaja kwicwa, bose bagaca bagabura ubutunzi bw'abo bahutu baba bamaze kuja kwicwa. Cane cane ubutunzi uyu mugwi wabangamira yaramazu n'amafaranga byari biri mu gisagara cane cane ca Bujumbura. Mbega noneho ni iyo bitigeze imenya ko mu Burundi abahutu bariko barakorerwa ihonyabwoko? Mbega aho imaze kubimenya yakoze iki? Mbega amategeko avuga iki ku vyaha bene ivyo? Yemejwe ryari? Yemejwe nande? Ninde akinga ihonyabwoko? Ninde arihana iyo ryakozwe? Ubwo bwicanyi bwose bukaba bwabaye oni ivyitegereza, kandi ntaco yigeze ikora kugira ngo ababuze bahozwe nk'uko yama ibigira n'ahandi. Nubwo biruko ishirahamwe mpuzamakungu mu mwaka w'1948 ryarashizeho amasezerano ajejwe gukinga no kurwanya ihonyabwoko, ibyaha by'agahomerabunwa n'ibyaha byo mu ntambara. Ayo masezerano akaba avuga ibi bikurikira. Mu ngingo ya 2 y'ayo masezerano niho duhereye, ikabigira iti: muri aya masezerano ihonyabwoko ryumvikana mu gihe habaye ibyaha bikurikira. Mu gihe byabaye mu ntumbero yo gusambura abantu canke igice c'umugwi w'abenegihugu bifatiye ku rukoba, ubwoko canke idini, mu kwica abanyamuryango canke mu kwica abari mu bwoko bumwe, gusinzikaza bimwe bikomeye bishimikiye ku mubiri, kimwe mu gifaransa bita torture physique, canke mu mutwe kimwe bita torture mentale, kuhatira kwishikana mu mibereho ishobora gutuma haba isamburwa ry'umugwi w'abantu canke igice cabo. Ingingo zishobora kuburizwamo irondoka hagati y'uwo mugwi, kurungika ku nguvu umwana w'umuryango mu wundi muryango. Aha kugira ngo bitahure neza, ni nk'abafasha abana b'abahutu bakabinyagira bakabajana mu batutsi, mbere bagashaka kubahindura n'imico n'imigenzo
bakabagira abatutsi. Byarabaye imakamba aho Nyawakira yaje kugandagura abo bahutu sinzi akabanyaga n'ibyabo. Yaciye agenda atwaye abana b'abigeme bakaba bakuriye iwe, akaba yavuye abakosha. N'ubu bakaba bataza bababyaye, Nyawakira bakaba bamufata nk'umubyeyi wabo. Ingingo ya 3, hazohanwa ibyaha n'ibikorwa bikurikira: ihonyabwoko, umumvikano ugamije gukora ihonyabwoko, guhamagarira gukora ihonyabwoko bikozwe ikibiriraho ku mugaragaro, igerageza ryo gukora ihonyabwoko, kwifatanya n'abandi mu gukora ihonyabwoko. Ingingo ya 4 ikaba ivuga iti: abantu bakoze ihonyabwoko canke kimwe mu byaha byadondaguwe mu ngingo ya 3 bazohanwa, baba indongozi, abakozi ba leta canke abigenga. Ingingo ya 5 ikavuga uku: impande zumvikanye ko ziyemeje gufata hakurikijwe amabwirizwa shingiro abagenga ingingo z'amategeko zikenewe kugira bashire mu ngiro ibyafunditswe muri ano masezerano. Uyu mwaka rero mu myaka 30 ishize ni mwaka hamwe n'abandi mu Rwanda n'abandi banyarwanda n'igihugu tugomba gushimira Imana. Abanyamateka basubiza inyuma bagasesengura batwereka ko nibo bwa mbere muri aya mateka mabi y'u Rwanda tumaze imyaka 30 nta muntu uhunga, nta muntu wicwa, nta muntu usengerwa, nta muntu ubundabunda, ku buryo ari umwaka dufite ikintu gikomeye twibukaho kandi dushimira Imana.